Yes kabisa nkuko murangije kubibona iyi ni PITV muri kumwe na Moise Ndayiragije aka Moses Angelo kucuma ndangura majwi. Rero uno munsi birashushe cyane muri PITV aho mubona twaronse abashitsi badasanzwe abigeme abo bita barondo mu kirundi ciza cyane urabona yuko bashajije cyane ugira ngo n'umuntu umwe ariko si umuntu umwe na gato ahubwo nabantu babiri batandukanye mukanya rero baratwiganira ico bita amahasa impanga mu kinyarwanda twin Congereza jumelle mu gifaransa byukuri rero reka ndabahe ikaze sindabarambire cyane mumeze neza yego turashima namwe meze neza turashima kabisa ni bon gute nawe sawa ndashima mumeze neza yego neza turabona yuko Musa abo bita abajumelle tubwire iyo bavuze amahasa babashatse kuvuga iki iyo bavuze amahasa nk'abantu bize biology bacabimenya n'abana babiri baba bavutse mu ngobyi imwe bashobora kuba bavutse mu ngobyi imwe canke batavutse mu ngobyi imwe kiragusa kuba bavuka ari babiri juste ndumva karuko nta kindi nawe niko byumva cyane gose uko bivuze ntaco norenza ko Ego cyane ntabwo muratwidondora kugira ngo abantu babamenye abakunzi ba PITV babone aba bantu abo turi kumwe ni bande reka ntangure ngaha mukoko kwanje kwiburyo bakwita gute baba akazina kanje nitwa Bella Nikiza ndo murundi kazi uri murundi kazi yiyemera cyane gose wewe ego nanje ni Shura Nikiza ego nari niteza yuko muvuga ati ni bukuru Shua ni bukuru Bera ariko ndumiwe cyane kuko niyo mazina tumenyereye ku mahasa ego rero uno munsi rero tugiye kuganira ku buzima bw'abantu basa amahasa ubuzima bwabo babayemwo tumenye byinshi kuko nabantu usanga bafise imico igomba gusa sibyo none cyane gose mwebwe ni gute mwamenye ko muri amahasa none umuntu juste akivuka ntavyamenya ariko agenda arakura niko yumva bamubwira burya umwe mukira abantu ukabona n'amafoto juste abavyeyi bakakwereka burya mwe mwavutse muri babiri byagenze kunuko nuko nyene umuntu usanga yabimenye Shua nawe nuko bibona cyane gose iyo bavuze ijambo amahasa amahasa je ndumva ko ni nk'abantu babiri nyene abantu urumva ni nk'igitangaza kiba cabaye kuko si ibintu je novuga ati biza ni ikintu kiza basi sigiturumbuka ahubwo ni ikintu gitangaje abantu benshi gikunda kuba ego kandi nimboneka rimwe si cyane gose kugira ngo umuntu abone ikintu cyitwa ego cyane umva ni bidasanzwe none atari banga mufise imyaka ingahe mwavutse mwaka wajya twe twavukiye mu buhungiro den ico gihe kuva mw'irya ntambara yabaye muri 2000 yabandanije twe twagiye muri Tanzania ca tuvukira ahantu bitwa Ikarago muri 2022 ego I love 25 février ego nina umva ko nyaka 20 twayifise muraburiye none hagati yawe we yashwa na Bera ninde bukuru ni jewe juste shoboneka ego wamenye gute kari we bukuru nabimenya ko abavyeyi barabimbwiye bwati igihe twari mu buhungiro nta ecography yarahari yo kubatumurika ariko abaganga baragerageje kutubwira ati uyu niwe yavutse ijya mbere wa kabiri n'uyu kiramenyekana ego kuvuze yuko uri bukuru tubwire umuruta iminsi ngahe iminota ngahe amatirisa ngahe wewe kugira wemere kuri bukuru tubwire abavyeyi barabikubwiye ntibambwiye amatiyase gusa ndazi ko haraciye umwanya kuko yaratevye gato kuvuka kubera bari bazi ko ari umwana umwe ariko batangara bumvise undi ariko arirera mu nda baramukurayo rero urumva tiyase sinzi ishobora kuba n'iminota yego cyane murakoze bakunzi ba PITV murabona yuko bidasanzwe uno munsi ku bana b'amahasa baravuga yuko usanga basangiye gu test mu Congereza ivyo nivyo kuri mwebwe bibagendera gute
ça dépend gusa birashika rimwe na rimwe ariko si kenshi byaca umuyansa amatekiti nanje ntayonja oya nuko nyene kabisa je narabibonye surtout hari ikintu bitwa phenotype caractère muri biologie barabivuga neza ni caractère ziri tubona nyene caractère tubona ku bantu meme ça usanga bose zisa ziri extérieur ariko ziri intérieur yaromba nyene ko ari secret kabisa yego cyane none kubijanye inyambaro dukunze kubona benshi bambara impuzu zisa amastyle amwe no kwimwesha gusa no musi ndabona mwebwe muratandukanye sinzi ko byagenze bigenda gute kugira ngo muye mwambaye ibintu bisa ivyo twabikunda kira tukiraba ariko ko tugenda turakora dusanga ibintu donc byamaze gutade mode muri twebwe kumva ati genda bitwamba ibintu bisa uamengo turi gene ibintu mengo birashisha twebwe niko bitumereye yego gusa abandi dusanga babikunda twe rero iyo caractère yaratu twarayivuze den yes twarayivuze kabisa ndumva bitoroshe cyane ntibyoroshe cyane kabisa mutubwire mu ncamake mwebwe kwishuri bimeze gute kampa ijambo shuwa ya kwishuri vraiment ntagiye kure kwishuri twarababana nubwo mye byasa nuko agiye kure ariko nta ekare ndende yaboneka cyane gose and then kuva tugitangura no gushika duheze twahereje rimwe kandi twatanguriye rimwe nta wagiye asiga uwundi naho mye yagwara canke bikamera ukundi kuntu oya undi ntabwo yacagwa nubwo atagwara gusa nawe yarumva ko ari shoke yo kumva ko mugenzi we adafavoriza kuba munani muri iyo leta nawe arimo ego mutubwire mwizi biki mu ishuri muri école secondaire kaminuza mwarayitanguye ego bisanzwe twize scientifique ico igisata scientifique B biochimie et sciences de la terre ico nico twize ego ivyo kishuri naho turarindiriye kandi n'umwanya mutoya nyene tugatangura ego cyane ego iyo muri mu ishuri murabona yuko mubamusa kandi abigisha birabagora ko bamenya neza nk'umwe yasivye bagaca batanga ya interrogation non avertie batateguje akabazo kihuta byo kugendera gute wowe je me souviens gusa nije yabikoreye yarabinkoreye nari je ico gihe nari ngwaye twari tukiciga muri première ngwaye sinashoboye kuboneka ku ishuri ko je nari mu bitaro baca baratanga aka test nyene kaka biologie yego nawe ko atakundi yari kubigenza kandi na professeur atari yabonye atana pere yari yanabaye acara nkorera kandi gusa no muri biro nta numye yigeze abimenya yarankoreye meme critique nubwo tudagomba gusa neza ariko ubiravye même genre birasa ntaho bitandukanye kibazo mama nagikubise cyose azivye yabitsira wari yiryamiye abaronsa amanota yes bakunzi ba PITV tubibutsa yuko turi mu kiganiro turi kumwe na Mahasa yatugendeye hano muri studio za PI ubwo dushaka kumenya ubuzima abana b'amahasa babayemwo mbega bimeze gute aho benshi twibaza ibibazo byinshi cyane reka rero ngaruke kwa Bera bakunze kuvuga yuko abana b'amahasa ngo biyumvira cyo kimwe ibyo wewe wiyumvira nibyo shobora kwiyumvira nivyo kwera abantu barihenda cyane kuko mentalite naho umuntu muba muri kumwe ntushobora kumenya ivyo ariko ariyumvira gusa hari ukuntu usanga iciyumviro yagize tugihurijeko ariko bakunze kuvuga yuko nk'ubu wewe tuvuge uri mu Kigobe uwundi ari nk'ikiriri shwaba mukubitiye mu Kigobe ngo wewe uri kiriri ngo shanga ko byiyumvamo nivyo shwa nivyo je ndumva ko ari ubeshi bamye gusa hagize icaba je ndabimenya ndumva ko burya umutima udatekaniwe neza urumva rero ko batabesha gusa ibyo gukubita ugukubise nibisanzwe ibyo vyose ariko agize basi nk'aka accident canye agize indi ngorane ikomeye nanje ndavyiyumvamo yego
ego cyane mwavuze ibyiza kubera yuko mwavutse muri amahasa intambamyi mushobora guhura nazo mu gihe muri amahasa zoba zihari cyane gose ntizibura par exemple umwe arashobora kuvuga ati burya twafatiye inzira n'ibyo byoba byiza kubera nawe wamenyereye kuguma kujya kuntu muguma mugenda mujanye donc muguye mugwira rimwe cyangwa umwe afashije uwundi akambwira ati burya iki kintu ntivyogenda uku bica bigenda neza gusa urumva muguye mugwira rimwe hari kibazo kibaye mwese mugwira rimwe mwinjiye mu ikosa murigwiramwo rimwe kubera za mentalite zanyu mwengeranije umwe yazanye iciyumviro kimwe cagishigikira nko par exemple je ndashobora gushigikira shura mu makosa alors si vyiza usanga twaguye shura nawe ndiko bibona cyane gose ntugende no kure uburero bwoba bwinshi cyane gose kuko urazi niyo fait la force kuba twavutse turi babiri hariho intambamye kandi hariho n'ikintu na importance hariho n'akarusho umwe arashobora urumva umwe arashobora gutuma ibintu byose bipfa cyane umwe agashobora gutuma twese tuba abantu twifuza ko tuzoba muri kazoza amfete twese duhurije ariko ivyiyumviro hamwe habayeho uwopoza cyane n'uwemeza urumva ko ivyo onye bisha bidusaba kwiyumvira kugira ngo tumenye kazoza kacu mbega iki kintu tuciyumviriye tukagihuriza kazoza kacu ntigashobora kuba keza cyane kagashobora kuba kabi ego ivyo birashoboka ego cyane ikindi kibazo nk'ubu umwe agiye nko muri Amerika undi agasigara mu Burundi uja muri Amerika ukamusiga mugenzi wawe byarahatswe kuba ndavyuka hari muri première shwa yaratashe muhira kubera ko famille hari abantu bagiye abagende muri Malawi avuga ati burya twojana na wewe shwa gusa byaranse yuko agenda byaranse ko agenda ati sinosiga ihasa ryanje shwa byanse gutse ko ugenda frère byaranse vraiment urumva je ndibaza umuntu mwakuranye gwera mukira abana mukagirana na chance mugakura mwese atanumye yigeze yitaba Imana canka hure n'indi ngorane gusiga umuntu mwavukanye n'ingorane mukiraho nyene ndazi ko mugeze mu myaka yo koreshwa sibyo none iyumvire nk'ubu haraje umuntu aje kumuresha nka Bera bagira mariage ubugeni mu gihe shuwa nawe atararonka none uwo cuvuga ati ntabwo ndi bugende kubera ngo shuwa ngo tutari kumwe je niyumviriye ntabwo ashobora kugenda atazi nanje ibindi imwe arashobora kuvuga ashobora kugenda mu gihe avuga ati je ndashobora kugenda kuko nzi ko basi apropos de moi canke ina ashobora nawe kunsa ashobora nawe ku kumuronka ariko atazi ibindi mo canke naje atamigame fise wapi ntushobora era nawe ni kubibona byose turagira inama ego ibishoboka bigashoboka yes bakunzi ba PITV ngaha murabona yuko ari ibintu biryoshe cyane ibibazo biryoshe n'inyishu ziryoshe cyane murumva yuko turi kumwe na Mahasa Shua na Bella Shua and Bella Shua bisiguriye Shua yes ndumva ko ari umwe umudakekeranye Nishwa umwe y'Icyongereza ego umuntu arisuye ku kintu cyose nubwo abagiye kwiba abarisuye cyangwa abagiye n'ibindi cyo Bella bisiguriye Bella ni Espanyol Belle Faransa Bella somumva ko ari umuntu mwiza den bakozi ba PITV tikumwe n'incabwenge ngaha kabisa murumva yuko ibibazo byose barabyishura kandi bakabyishurana ubwenge n'ubukerebutsi kuko bazi ivyo barimwo ikibazo ca nyuma nk'ubu haje abasore babiri b'amahasa kubaresha mwese byo bagendera gute ashaka n'amata birarenze Bera we gute zabite saden zabitese cyane nuko rero amahasa muko murabakurikira zino nkumi ni Bella and Shua
aha murumva yuko bamaze kuyivuga abaribo ego rero turabashimiye cyane tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu mwiyumva gute kuba mwaje muri PITV Chat yumva neza je amour dans mon part c'est bon turabashimiye cyane bwanyu mwaduhaye ego shiwa nawe ego je kuba naje ngaha ya kandi mwakoze no kudutumira then ya turabashimiye cyane kandi ibikorwa byanyu bigwire bitera imbere n'abakunzi ntimyibagire kugira subscribe s'abonner n'ibindi byinshi ya murabizi bera nawe babwire bagire subscribe oh sometimes ako kantu karagora abantu kuvuga abantu cyane tout juste abakunzi turabakunda cyane mukore subscribe and s'abonner kuri TV yanyu kunda yacu murakoze cyane nuko rero bakunzi ba PITV mari kumwe na Moses Angelo Moise ndayiragije kuri kucuma ndangura amajwi ahantu turangije kino kiganiro cacu mwibuke kugira subscribe ngaho hasi musige commentaire mugena like bye bye ciao